ndabaramukije muri Guinea Bissau umwanya tuvugana umukuru w'igihugu ntari mu minwe yiwe. Guinea Bissau Embalo umukuru w'igihugu wa Guinea Bissau yamaze gukubitwa coup d'etat, yamaze gusubirizwa n'uburongozi bwa gisirikare. Aha ni mu gihe hari hamaze iminsi hari imvururu zidasanzwe ku rwego rwa politike mu migambi itavuga rumwe nawe eka no mu bijanye gutegura amatora yotanguye kuba ku munsi wejo ku munsi wa kane. Amasasu ni menshi yumvikanye ariko igisirikare catanze itangazo kivuga ati twamaze gufata igihugu byose biri sous contrôle y'igisirikare, nta wundi muti kandi Embalo uno mwanya tuvugana arahagaritswe. Il est arrêté par les officiers militaires. Yugaraniwe ahantu umukuru w'igihugu ca Guinea Bissau Embalo. Turaje tubabwira nkuko bisanzwe muri Kongo vyifashe gute, aho Kayikwamba yongeye kugaragara n'umuvuduko udasanzwe. Kayikwamba yagaragaye ateribuye mu gihuru, ateribuye mu mwijima zikamoka ari nyinshi. Nkuko bisanzwe Kayikwamba nayo nyene yaje atavyorosha haba kuri plan diplomatique eka no kumbuga ngurukana bumenyi. Turaca mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi, turabe mu butungane ikosorwa canke vyakenyowe gute. Umwanya n'abadukundira turasimbira hakurya Kanyaru nkuko bisanzwe. Ikaze mu busesanguzi n'amakuru yo kuri umunsi wa gatatu igenekerezo rya 26. Duhure inyuma ya kano karuhuko mwidonido ryaro makuru n'ubusesanguzi bwo kuri uno munsi. Yes, ikaze kandi bakunzi ba Free Podcast TV, tumaze iminsi tutariko turagaragara kuri runo rubuga rwacu eka yaba ku mbuga zindi zose basanzwe badutumirako. Impamvu turaza kubibabwira mu mpera za kino kiganiro canke zano makuru n'ubusesanguzi bw'uno munsi, aho tuje kurabira idonido rya bimwe duhejeje kubacira kuma yange. Reka n'amakuru twihuse kugira dukoreshe wa mwanya twemeranira, naho maze iminsi ntari hagufi sindavyibagira amategeko ndacayibuka. Reka ndababwire ko Embalo ubu yahagaritswe n'igisirikare ca Guinea Bissau. Inyuma hariho haraciye iminsi hari imvururu, murazizi abo batari babizi nuko muri Guinea bariko abasa batavuga rumwe na leta ya Guinea Bissau bari bamaze iminsi barakamejeje, aho mbere vyavugwa ko umukuru w'igihugu Embalo yashaka gukubita coup d'etat constitutionnel, yashaka ngo guhirika ubutegetsi bwiwe, yashaka guhirika amategeko ivyo twita constitution ngo ayikureho ku nguvu yongere ashireho iyiwe, atavya memorandum, atavyo gucisha muri amashinga amateka n'ibindi. Umva ni ibintu bidashoboka, ni ibintu nyene biba bigaragaza ko umuntu ariko kumbure araja ku muhero. Ariko sindamuciriye urubanza, reka tuje mu idonido turabe igituma igisirikare cabifashe mu mirwe. Nagomba ndababwire ko abantu badasanzwe bakurikirana amakuru yo hakurya muri Guinea Bissau ni bamaze kugira coup d'etat zirenga 17. Coup d'etat, tentative de coup d'etat zimaze kurenga 17. Aha ndavuga ngira ni nyuma ya Kongo, kuko Kongo baramaze gushika kuri 18 kuri buno buyobozi bwa Felix Chilombo Tshisekedi. Rero ino coup d'etat yabaye canke gufata gushikira ubutegetsi bukaja mu minwe ya gisirikare bibaye incuro ya gatanu. Coup d'etat réussi zibaye zitanu hano mu gihugu ca Guinea Bissau. Nongera ndababwira ko uyu Embalo abaye umukuru w'igihugu wa kabiri muri Guinea Bissau ahejeje manda. Abandi ntivyakunda nkuko baje kubibabwira, amacoup d'etat n'amatentative ni menshi cyane muri Guinea Bissau. Uyu Embalo abaye umukuru w'igihugu, iyumvire neza, abaye umukuru w'igihugu wa kabiri muri Guinea ashoboye kuba yorangiza manda yiwe, kuko naho bino bibaye yareka aritegurira gutorerwa iyindi manda ikurikira aro habaye imvururu n'ibindi vyinshi. Kumbure benshi baravuga ko ari wigenjeje nabi, atabiteguye neza, abandi nabo bakavuga ati nimvo za politike n'abampatsi bihugu nkuko twabivuze. Benshi bakiyumvira ngo none ni gute mwabamvuze ngo abazungu ngo abanyafrika nta bwenge mugira. Burya nongera nkagaruka nkababwira ati ndakagire ko ndakavuga kano ko ndakunze kuvuga, kumva abantu benshi bavuga ati ngo abanyafrika nta bwenge mufise. Nagwa ndababwira ati inco gituma Afrika mukwiye guhaguruka, ndavuga ku ndongozi sino turakwiye guhaguruka abanyafrika tukunga ubumwe. Ico ni kimwe ca mbere, nka kujya Burayi bwunze ubumwe, Amerika yunze ubumwe. Tumaze kuba twunze ubumwe, peu importe ikiguzi, amasacrifice n'ibindi, muratsi kari ibintu bigoye. Akarorero ni kwa
Gaddafi yabigerageje n'abandi benshi ba Sankara n'abandi benshi bagenda batandukanye, ariko birakenewe ko biba amasacrifice kandi turiteze neza ko bizotegerezwa gusaba amasacrifice agenda atandukanye, ariko mu gihe Afrika itariyunga, Afrika yubake ubumwe, ikoresha ivyayo bwego, umuzungu aracatudikta, umuzungu aracatubwira utuntu mu matwi, kandi benshi bazobikorera ko kubera umuzungu bakoresha amafaranga. Ibaze Union Européenne, ibihugu bigize Union Européenne bigiye hamwe bigateranya amafaranga, ntashatse kuvuga uko angana, bikayaha umwe mu barongozi haba mu gihugu ciwacu canke mu bindi bihugu, ataramenya neza agaciro n'akanovera k'igihugu ciwe, simbabesha arabikora. Nico gitanda babwira ati kumanipira indongozi zo muri Afrika biroroshe kuko bakoresha amafaranga menshi n'amapromesse n'ibindi byinshi bigenda bitandukanye. Mugabo handa bivuga kandi ni mu gihe abanyafrika bataratahura Afrika ni giki, kubera iki ntegerezwa gukora bino, mbega bizoherera hehe, mbeho no bikora bikarangira bidakunze vyogenda gute. Aha muca muronka reference aho muca muza kubaza babigerageje muri 2015 n'ubu bakibabwa biyumvira ukungene botaha mu gihugu byabashiye byabataye ko amazi, ariko nkabibutsa ko kindongozi za kino gihugu cyacu ciza cy'u Burundi zababwiye ati ni mutahe, abazi ko basunitswe n'umuyaga, abazi ko bagiye mu byo batazi, ariko ku rutonde turafise abantu bashika 30, aba nibo dukeneye. Kumbure aba babikoze consciemment baranabiteguye, kuko nta kintu na kimwe kiba kitateguwe. Ntabicishije amajambo rero, Embalo nako ndababwira ko ari umukuru w'igihugu ahejeje manda yiwe neza, akayiheza akitegurira kwiyamamariza iyindi. Uyundi nawe yahejeje manda muri Guinea Bissau ni Jose Mario, ndibaza ko mu munsi uku rero niko bimeze muri Guinea Bissau. Muri uno mwanya ndabamenyesha ko ubu igihugu ca Guinea Bissau kiri mu maboko ya gisirikare. Tuve muri Guinea Bissau tuze muri RDC, tuze kwa Kayikwamba amazi imisi ayikaragaragara ku mbuga ngurukanabumenyi, ariko aheruka gutera umunana urababaza hariya hakurya ya Kanyaru, gushika naho zitangura kubweja. Mu Rwanda bavuga ati nguteye ibuye mu gihuru ngo yifashwe niyo ibweja. Zaragaragaye aho we yerekana ko aratanga interview bareko arayaga n'umumenyesha makuru wa DW, ni kinyemesha makuru cyo mu Budagi dusanzwe tukizi, kibara kadome kade nawe n'akazingi. Hanyuma uyundi nawe yagiye gusa no agiye gutabariza igihugu cy'u Rwanda, muramuzi ni Olivier Duhungirehe nkuko bisanzwe, acasimbira ku mbuga ngurukana bumenyi, eka nawe yaragize interview kuri RFI, aravuga neza ngo u Rwanda ntiruri muri Kongo, nta gisirikare cy'u Rwanda kiri muri Kongo, nta kizopfa kirose kuja muri Kongo, nta nikiriyo, ni mureke kubesha. Ahari mu gihe twabonye amasanamu canke utureresi twenda dutandukanye twa CNN, ahari mu gihe ONI ubwayo leta ONI itanga raporo ikavuga ati abanyarwanda niyo muri, Union Européenne ikavuga ati abanyarwanda niyo muri, eka ibihugu byose ibihugu bibanyi bikikuje Kongo bose baravuze ati u Rwanda niyo ruri. Ariko Olivier Duhungirehe wandi nama nababwiye n'ukuri umwuga wo kubesha canke kutamaramara ujya barakwiye kumwambika imidari. Paul Kagame umukuru w'igihugu cy'u Rwanda nimba yumva ari nojwe niyagira umunsi mukuru w'abakozi mu Rwanda, nimbubaho twe mu Burundi urahari, azamwambika ikidari cyo kurinda no kutamaramara, kuza ku mbuga ngurukana bumenyi, surtout RFI. Ego turabitse ko zijya mbonesha kure, naraye basiguriye ko nimbonesha kure bashoye kuba barahaye amapod 20 kuko nivyo bavuga muheruka kubona n'abanyarwanda bari mu Faransa bandikira bitwarira za RFI n'ibindi bimenyesha makuru bigenda bitandukanye, ni ibintu bidatahuritse ariko nuko bifata uko. Rero Olivier Duhungirehe yagaragaye ku mbuga ngurukana bumenyi avuga ati u Rwanda siyo ruri. Kayikwamba nawe ndaje ndababwira amajambo yavuze, reka dushiremwo ka video gato karasiguye yabivuga mu Gifaransa, ariko nagerageje kugashira mu Kirundi nze ndabumva icumwe. Kayikwamba yavuze ati turarambiwe. Kayikwamba kandi ndabibutse ko yagaragaye yasuye kugaragara inyuma y'igihe kinini yatekaragaragara muri diplomasi, ariko bakavuga ko yasuye kugaruka kuko vyinshi mu vyasinywe i Doha na Amerika niwe yabigaragayemo kandi niwe yanabisinye. Kayikwamba akagaruka kandi ku mbuga ngurukana bumenyi canke ku rubuga rwa diplomasi avuga ati ndabona ko twataye umwanya, badutesheje umwanya, ari kuduhenda kandi atakintu na kimwe birigera bizana nk'ivyamwa. Reka twumvirize kwanza Kayikwamba
hama tushe tugaruka muri studio turabe ibiko biravugwa hano mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi eka turonsa kanya nkuko bisanzwe turasimbira hakurya ya Kanyaro ikaze twumvireze Kayikwamba tushe tugaruka. Kayikwamba atangira avuga ati ku butumwa buhambaye tuzanye kuri uno munsi kugira habe amahoro arama haboneke amahoro n'umutekano birama muri biyaga ibihugu biyaga bigari pays des grands lacs nuko kira muntu wese afise ice kimwe gacanke uruhara muri bino agira ico ashikirije canke azanye nk'inyungu ya twese na cane ko n'ubumwe bwa Burayi bufise uruhara runiniya butegetswe kuraba ukungene bugira ico bukoze cimva mutima turazi kandi sirazi neza abari nyuma ya M23 rero turasaba hamwe gushaho pression umukazo bagashira ko n'ibihano bimwe ko hagira hogira ico hindutse ubu rero n'ubwo butumwa tugeneye abafatanya bikorwa bacu badufasha mu nzira ya diplomasi mu nzira ya politiki ariko hagere bera kuri tere bagaca bakanyarara bagakwega amaguru umunyamakuru nawe ati muvuga ibihano mukavuga ko muzi abafasha M23 andazi ko muriko muragira arizio ku Rwanda oya si arizio turazi neza ko ari u Rwanda ntidukekeranya turazi ko ari u Rwanda n'u Rwanda n'amaraporo atandukanye ya ONU arabivuga eka n'izindi nteko mpuzamakungu zirabivuga nta wundi n'u Rwanda none Kayikwamba ni igiki cokorwa kugira ibintu bibe kontrere haza amahoro muravuga ibihano twarumvise Union Européenne ivuga ibihano mu ntango z'umwaka ariko nta cakozwe mubona ho kugwiki canke vyogenda gute umumenyesha makuru ko yabajeje Kayikwamba neza cyane reka nibande cyane kuri Union Européenne mu bwa Burayi kuko ndavuga n'ikinyamakuru co mu bumwe bwa Burayi cyane kubikwiye gukorwa canke n'ivyo bavyarakozwe na Union Européenne amajambo twumva ubumwe bwa Burayi ngo nuko ibihugu 27 bigize ubwo bumwe ngo budakunze kuba busoma ibice ngo butahure ibintu bimwe ikidutangaza nuko ntavyo gutahura ntavyo gusoma kudahuza mu gihe haba ari ikibazo c'ubuzima bw'umuntu kwica abene gihugu inzira karengana ntavyo kudahuza kubisomwa canke ngo guhuriza ku kintu kire mu gihe ari vya violation integrité territoriale kuba igihugu carateye ikindi caravogerewe nta kudahuriza ku gisomwa mu gihe tuzi ko hariho umugwi w'inkozi z'ikibi abagwanyi abaroberi bari finance bakongera bagafatwa mu mugongo n'igihugu kibanye igihugu c'u Rwanda kizwi muri raporo zitandukanye zawe hano Kayikwamba rero yaciye aduga ndizera ko twese duhejeje kumva Kayikwamba ukungene yari karasigurira canke yishura ibibazo yakarabazwa n'umumenyesha makuru wa DW aho Kayikwamba yumvikanye avuga ati Union Européenne ibinama nabivuze kandi nzokwama ndabivuga ubumwe bwa Burayi canke aba bampatsi bihugu Afrika nihaguruke ndasaba umukuru w'igihugu cacu nyene cubahiro Evariste Ndayishimiye Samia birayaga kandi baranahuza baranumvikana cyane Tshisekedi barayaga baranahuza baranumvikana cyane nibarabe n'ibindi bihugu ngaha kugira niba ari Zambia Mozambique niba ari n'ibindi byinshi ngaha baje mu za Burkina Faso za Niger za Mali zozo ramaze gufata naho nabonyene batorohewe bafise ibintu by'abateroriste n'ibindi bigenda bitandukanye ariko bagiye hamwe sidababesha Mali Niger na Burkina Faso Uburundi Tanzania Kongo Zambia Mozambique n'ibindi bihugu bibishaka bakaja hamwe bakagira ubumwe bakagira urunani cyane cyane bakaza bakagira ubumwe bwo gutabarana hama bakagira n'ubumwe bwo gushanja ibicuruzwa hama bakagira n'ubumwe bwa diplomasi aho umwe muri bo ashaka kuja mu Burundi cyangwa mu Burundi ashaka kujayo bahana abakozi bagahana n'ibicuruza eka n'ubundi bumwe butuma habaho inguvu la solidarité économique muri ivyo bihugu ndazi ko nabandi boza bakurikira aha ni mu gihe rero nako ndababwira ko Kayikwamba aravuga ati Union Européenne yadutesheje umwanya kandi Union Européenne iragaragaza inzara zabo mu gihe hageze ko ari Kongo baca ati ngo ibihugu 27 bigize ubumwe bwa Burayi ntibisoma co kimwe nico twamwise yavuze ati ngo ntibafise memavi canke ngo batahure ngo kungene proposal canke ivyo Kongo isaba canke ibiriko birahuza u Rwanda na Kongo biba vyubatse bakavuga ati twe nturabitahura ibindi bikigirisha ibindi bikica inzehe Kayikwamba avuga ati kubera iki kandi s'agit du Congo iyo ari RDC ntimutahura ibisomwa ariko iyo ari Uburusiya na Ukraine Uburusiya murara mufatiye ibihano ndabibutsa ko mugeze ku bihano vy'ijana na 27
ndabibutse ko Union Européenne igeze ku gihano c'127 bafatira Uburusiya. None ni gute u Rwanda mwarufatiye ibihano kuva mu ntango z'umwaka mwavyumvise ariko arabivuga, u Rwanda gwafatiwe ibihano n'Ubudagi n'Ububirigi n'ibindi bihugu vyinshi byo muri Union Européenne, Ubwongereza na Canada hariya hakurya muri Amerika, ariko nta gihano na kimwe cigeze gishigwa mu ngiro. Kubera iki? Kwari ukuduhuma amaso. Kayikwamba rero avuga ati ibi nije nari narabisinye, nico gituma ngarutse ku rubuga rwa diplomasi, inze swate ndabitesha agaciro ndabisinyure canke mufate ibihano. Kayikwamba yagarutse rero akaza canke akaze mu gusabira ibihano bidasanzwe igihugu cy'u Rwanda, avuga ati ibihano byose mwavuze ni mu vyaplike. Hanyuma mwongere ayongera arasabira ibihano bamwe mu ndongozi z'u Rwanda, haba mu gisirikare haba no muri diplomasi. Arongera arasabira ibihano mu bayobozi nkuko bisanzwe mwarubise ko abasanzwe bafitiwe barafatiwe ibihano mu bayobozi ba AFC M23 imbwebwe za Sarambwe. Kayikwamba kandi aravuga ati nimba atagikozwe nimureke kuduhesha mudutesha umwanya. Naje nkagira ko mvuga ati Kayikwamba na Excellence Felix Chilombo Tshisekedi narababwiye kuva kera nuko gusangira ijwi rya ndere tabashikira, reka guta umwanya raba honyene nk'ubu hari uduce numva turiko turabamwe imigwano myinshi cyane. Amatohoza niko ndabandanya ndayakora kubera niho nkironka akanya nabemere ko mu mpera za kino kiganiro ndababwira ukungene byari byifashe igituma nari maze iminsi 2 tutariko turagaragara. Hanyuma reka tugaruke hano mu gihugu cacu ciza cy'u Burundi. Mugabo murumva ko Kayikwamba yaje asabira ibihano bigenda bitandukanye, ivyo bari barabafatiye u Rwanda byose nibabishire mu ngiro. Hanyuma aravuga ko bakwiye gufatira ibihano bamwe mu badiplomate b'u Rwanda na bamwe mu ndongozi za AFC M23, aho bikazoba ari ubutungane. Kandi aremeza neza ko ngo ibihano bavuze birya bihano mwavuze yaba mwarabishize mu ngiro kiba caravuye mu induru biba vyaraheze, ngo habuze pression haboraho n'amasanction cyo bituma u Rwanda gwidevereza u Rwanda ruguma rugira amarero tour muri ivyo bihugu atankomanzi. Kayikwamba rero mu ncamake asabira igihugu cy'u Rwanda ibihano kandi akabwira Union Européenne ibirimwo nibijemwo neza n'amaguru yose, itabirimwo nireke kumutesha umwanya itesha umwanya igihugu cha RDC. Tugarutse hano mu Burundi twihuta dukoresha umwanya dukwite tubangura, hagaragaye ko umushikiranganje w'ubutungane ahindura presque indongozi z'amasentare hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Abaprokireri generale, abacamanza bato abacamanza bakuru, liste ni ndende sinofata mu kano kanya ngo ndayigaruke ko ndayisome, ariko ndayifise, ariko bikunze twashoboye gukora ikindi kiganiro tukacihariza ku gihugu cyacu ciza cy'u Burundi, kuko ibikorwa bihari nagumye nkurikirana naho ntari hagufi birahari. Nk'iki cy'ubutungane coco musanzwe mutwaraho abacamanza bavugwa mu izina nk'urya Roza yasubiriye, murazi ko hari abarundi benshi bamutunga urutoki, ariko singaruse ku mazina muri kino kiganiro, ariko mubikunze twokora ikindi kiganiro muraza kuza muri commentaire dukore kubijanye n'ubutungane bwacu bwa hano mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi. Twongera jewe mfata kano kanya nkengurukira umukuru w'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi nyene cyo Evariste Ndayishimiye n'uyu mushikiranganje w'ubutungane we yumvise akamo k'abarundi, kuko igisata cy'ubutungane nta dossier mfiseyo novuga ati ngo ndarenganwa ko n'ibindi byinshi cyane ngo canke sidatunganirizwa, ariko ndumurundi amarira y'abarundi ndayumva. Kandi nimba umushikiranganje yahisemwo gukenyura kuva ku ndongozi zo hejuru za grande instance za parquet general n'ibindi byinshi bigenda bitandukanye, nukuri nuko ngira yumvise canke nawe nyene yumva ko mwemo yamubwiye ati kenyura turabe ko ano majambo canke ano marira y'abarundi muri rusangi kubijanye n'ubutungane hogira igihindutse. Je ndamukengurukira no mushikiranganje, sindamuzi nta birebire vyiwe ndamuzi ko, ariko ndashoboye kumwiga ko tukamenya uwo ari we n'igituma ariko arakoresha ino strategy. Kandi ndabamenyeshe ko hari na benshi bashimye nandi bavuga ati ntabe ari bikangisho canke ari umuvuduko umwe uhera hirya yejo ukunye natanguye ngo ariko akomeza. Benshi rero bafite amadosiye mu butungane canke basanzwe bitura ubutungane kenshi baraza kuza muri commentaire batubwire eske uno mukenyuro w'umukuru w'igihugu hamwe n'umushikiranganje w'ubutungane bimeze gute, mwabishimye, hari uwo washizeho kandi mutanezerewe, kuko nagumye mbona kenshi
mu makomantere canke mu mareplike mu mafeedback hariho n'intara za Mugogomanga, hariho ubuce bwinshi, amakartier amakomine agenda atandukanye avuga ati muradukurirana naka. Ibi rero vy'ubutungane ilfo ko umushikiranganje abishiramwe amaguru neza nkuko yabitanguye, hama abari karagena surtout abari karagena nabo nyene ntibaze bamera nk'abahahora, mu gihe nimba ivyakozwe n'aba bahahora bitari bishimwa canke bitari bishimisha abarundi mu ma pourcentage menshi. Ndavuga ko nimba bitahora bishimisha abarundi ku ruhara ku rwego runini nk'ibice 80 kwijana 85, murumva ko abarundi benshi baba baboroga iyo tuvuze ko nk'ibice 80-85 batabashimishwa n'ingendo yo gutungana, ariko bikaba vyashimisha abarundi ugaca usanga ni babandi nyene ukwera kenshi abizi n'abana ufise abana batatu urashoboye kubaha ikintu kimwe gisa kumwe umwe agashavura kavamwo akimyonza canke akanakizira. Nuko biba bimeze igihugu n'inkurugo, naho benshi bakunda kuvyanka, kandi nama nabivuze natanze uburorero abatavyumva baze bambwire ndabisubiremwo. Rero nimba uruhande runini rwavuga bigenza nabi dukengurukira umushikiranganje n'umukuru w'igihugu, nimba uruhande runini rwavuga twaye dutunganirijwe abo bagenwe ntibari busubira inyuma cyangwa bakugweho nibafatire kuri bo. Mugabo ndabisubiramwo bakaba bo mwasubiriye musanzwe mubona batigenza neza ni mukosore. Turakeneye ubutungane bukore, imanza zasomwe zishigwe mu ngiro, iziri mu mwiherero ziveyo n'ibindi byinshi bigenda bitandukanye. Abari mu butungane baravyumva kunsumba. Aha twari duciye mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi, ariko ndabona ko umwanya utari bunyemerere gusimbira hariya hakurya ya Kanyaru. Reka rero nze ndababwire igituma ntarinda hari. Nkuko bisanzwe ni Fleury le Patriote, wa musesanguzi wanyu. Ndibaza ko kumbonaho ho murambona, hanyuma nongere mfate kano kanya ndabasaba imbabazi. Ndasavye imbabazi ku bakunze n'abakurikirana runo rubuga eka n'izindi mbuga dusanzwe duhurirako. Nagiye giturumbuka, sinasezeye, sinashoboye gusezera, sinari hagufi, nari mu rugendo rw'akazi, kandi sinashoboye no kubibamenyesha, kandi byaranangoye. Nivyo nari ndimwo ntivyanyorohera ko nja kumbuga ngurukana bumenyi nkuko sanzwe ndabikora, ugasanga ndafashe umwanya ndakoze ikiganiro ndi mu muduga canke ndahandi hantu, haba nimbari amahoteli canke handi hamwe twashikiye, ugasanga ndafashe kanya ndakoze live ndabibabwiye. Byarangoye, byari biruhije, byari biri stressant, ariko ndashima Imana ko nongeye kugaruka ndi muzima. Abazungu bavuga da insel morso, kandi nari ndabakumbuye cyane. Rero ndasavye imbabazi by'umwihariko kandi bivuye ku mutima. Murabona ko ku nkumbo nyinshi nari mfise nkigishika ifire ya mbere ni hano muri studio kugira dushobore kuvuga. Ndizera ko mwamba bari ndaza kubibonera muri commentaire. Mugire rero umuhingamo mwiza umunsi wa gatatu, ariko ndibaza ko atakigoye atakisubiye kumfatira muri no mwanya. Ndagarutse turabire hamwe ikindi kiganiro, turaba ubundi busesanguzi kuko amakuru arahari, haba ku mirongo y'urugamba muri Kongo. Hariko haravuga ibintu bidasanzwe. Nagenda bibabwiye ko umukuru wa majoro yikekwa, kandi biratanguye kugaragara. Ejo ni mwumva cyangwa no munsi arayafunzwe, nimutangare. Ndaza kuzana navyo nyene tubivugane. Akanya nikadukundira. Mwarahezagiwe, ndabakumbuye cyane.